Abantu 258 bari mu ngo 48 zakozweko na rya senyuka ry'umusozi wa Sagara muri komine Isare intara ya Bujumbura baronkejwe imfashanyo z'ibifungurwa kuri uyu wa 30 ntwarante umwaka wa 2023. Umuntu wese mu muryango yaronswa ibiro 18 vy'ibigori, ibiro 13 vy'ubwisaza, 18 vy'ibiharage, amavuta n'umunyu. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu PAME. Musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru akaba yakengurukiye cane iryo shirahamwe yongera asaba abo bene igihugu kuguma mu bumwe. Fashe dushimire ishirahamwe PAM n'abasanzwe barirongoye kuko hari amashirahamwe menshi mugabo murabona yuko mu bibazo twagize ngaha aya barakerebutse baje kare barahashika baribonera ibibazo abene gihugu mwagize bacavuga bati tugiye turabe ico twokora kugira dushobore kunganira imiryango yaba iyo miryango yahuye n'ivyago cangwe n'imiryango yatanze indaro. Murabona rero kandi ko baciye baza kare nimwe tuguma tubabwira rero vyo gushigikirana mu kibano nibiki bajya bose baguma baza kubaremesha nibijya ni vyiza cane. Rero tubasabe mane mukomeza umutima basokuru ugufatana mu nda wo kubabana haba mu mahiga haba mu magogo umubanyi inshuti nziza uyibonera mu magogo. Rero nce ndabasaba ubu nyine tudatevye ndazi yuko ku bantu nka bose bagize ikibazo 24 batatu gusa nibo batafise ahantu bashobora kwimukira. Rero muri abo bandi bose tugasaba bitangura ubunyene abatware bari ngaha aya mu rujya mwanya ibikorwa rusange mbe n'uwundi mwanya bategekanye ibikorwa tubafasha. Naye Fabiola Nduwayezu umwe mu baronkejwe imfashanyo arashima akongera agasaba abagira neza kubaronsa ibisakazo maze bagasubira kuronka aho bakika umusaya na nyaburya bigoye gutunga imiryango ibiri mu nzu imwe. Aba bavyeyi batugarukiye ko je novuga ati Imana nibaheza twayakiriye neza ko abavyeyi batwibutse uravye nk'imirima imwe yarasinzikaye iyindi yose iratwagwa je novuga ati n'ukuri bije hageze umukama n'abampizagiye. Hama rero bivanye nuko tutagira aho tuba nasaba aba bavyeyi nyene uko batwitwararije bakaturonsa imfungurwa n'ubundi ko boca baturonsa nk'ibisakazo hama natwe tukazokoresha amaboko tukaronka aho tuba nk'abandi kubera waramenyeye kuba nk'ahantu mu muhani wawe urumva uriko uraba mu wundi muhana birakugora kandi usanga ari ibibazo mu mutwe bigarushe bikubako kubera uba waramenyeye kwisanzura muri bwo bw'iwawe. Mumenya ko uwo musozi wasidutse kw'igenekerezo rya 4 ntwarante uwo mwaka uhitana imirima n'amazu. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.